Bwa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame bagiye kubonana. N'amakuru agezweho ariko aravugwa cane guhura kw'abo bategetsi bompi bazohurira he? Ese hoba hari ibiganiro bitegekanijwe? N'amakuru tugiye kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Murazi ko amakuru yose aba ariko aravurwa tuyabashikiriza mw'idonido. Hari amakuru rero aragaruka ko cane mu vya politike ndetse n'ayandi makuru yavuzwe n'ibimenyesha makuru bitandukanye n'ayandi tuba twavanye mu masoko yacu yose ndayategura nkayagushikiriza mu buryo bw'idonido. Bipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro nk'ibituba turiko turagushikiriza, ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ku banywanyi bacu rero muba muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza, turazi ko muba muri benshi abari ga mu Burundi, abari mu bihugu vy'ababanyi, abari hirya no mu bihugu bitandukanye vya Afrika, nibagiye namwe muba muri ku migabane yindi nka Amerika, Buraya na Aziya. Mwese turazi ko muba muriko murarondera amakuru agezweko avurwa mu karere k'ibiyaga binini. Ano makuru rero tugaruke kuyarabana n'imigenderanire. Inkuru ziriko ziraza, inkuru zihumuriza ko igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi bisubira kumera neza mu vy'imigenderanire, imbibe zikugururwa, abanyagihugu bagasubira kugenderanira, urudandazwa hagati y'ivyo bihugu vyompi rugakogwa. Hamaze iminsi haboneka umwuka mwiza hagati y'abategetsi b'ivyo bihugu, inzira y'ibiganiro, ariko hari amakuru duhejeje kumenya ko Perezida Ndayishimiye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashobora guhura. Reka tubanze tubigaruke ko nkuko vyatangajwe. Bazohurira hehe? Ese hoba hari ibiganiro bazogirana? Mu makuru ariko aragaruka ko cane nkuko vyagiye binatangazwa ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye azokwitabira inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya. Iyo nama ikaba izotangura ku wa 4 w'indwiza, ni kuvuga kw'igenekerezo rya 17 ihere ku wa 5 igenekerezo rya 18. Iyo nama ikaba izobera i Bruxelles ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ububirigi. Kuva yaje ku butegetsi rero ni ubwa mbere Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye azoba yitabiriye inama zikomeye zibereye ku mugabane wa Buraya. Ni nabwo rero bwa mbere Uburundi buzoba buserukiwe n'umukuru w'igihugu mu nama zo ku mugabane wa Buraya kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka w'2014. Ubwa nyuma umuperezida w'u Burundi yahonyoza ikirenge ku mugabane wa Buraya hari mu kwa gatandatu ko mu mwaka w'2014, aho umuhisi Petero Nkurunziza yaja i Paris mu Bufaransa. Amakuru rero twabashije kumenya ndetse nkuko amasoko yizewe yo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avyemeza, yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye muri iyo nama azoherekezwa n'abantu baba 25 barimwo abategetsi bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'abo mu biro vyiwe. Icuka ciza hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi gisa nk'ikiriko kiranaguka. Ubumwe bwa Buraya bukaba bunaheruka gukuraho ibihano bwafatiye Burundi, bwemeza ko hari intambwe yatewe mu bisata bitandukanye, ariko abari mu mashirahamwe amwe aharanira agateka kazina muntu bavuga ko atari ko babibona. Mu kuri bakavuga ko nko mu rwandiko rwashizweko umukono mu rwiheze n'amashirahamwe yigenga 17 harimwo n'inani zikorera mu buhungiro, abatwara izo nani n'amashirahamwe yarwanditse bakaba bavuze ko bakiriye nabi cane ingingo y'ubumwe bwa Buraya ivana Burundi mu bihano, basigura ko agateka kazina muntu mu Burundi kagihonyangwa, kugarukana amaboko ngo ku Burundi
ku bwabo ngo bigashobora kuvyara ingaruka mbi nk'uko babivuze. Twigarukire ku birabana n'imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu vya Buraya, ahanini Ububirigi kaba yaratosekaye cane kuva mu mwaka wa 2015. Uburundi bwagirije kenshi Ububirigi kwivanga mu vyabwo no kuba bwarafashije mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza no gushigikira abahatswe kubutembagaza. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya nyuma yaho waranafatiye ibihano Uburundi, wagirije ku nshuro nyinshi guhonyanga agateka kazina muntu. Burundi nabwo butunganya imyiyerekano akatari gake bwiyamiriza ingingo z'ubumwe bwa Buraya n'abategetsi babwo, by'umwihariko bwiyama kenshi Ububirigi. Hagati aho ariko isoko mu biro kwa Perezida Ndayishimiye bari bajije nimba hari amakuru y'uko Perezida w'u Burundi i Buruseli yoba azohahurira na mugenzi wiwe w'u Rwanda Paul Kagame, naryo rikaba ryishura ko atavyishi abizi ko ico bikoze. Umukozi mukuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yemereye Ijwi rya Amerika ko Perezida Paul Kagame nawe azokwitabira inama y'ubumwe bwa Buraya n'ubumwe bwa Afurika. Abo bategetsi babiri baramuka bahuriye mu nama yo muri iyi ndwi i Buruseli, azoba ari ubwa mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahuye n'umuperezida w'u Burundi imbona nkubone kuva icuka hagati y'ivyo bihugu vyompi gitosekara inyuma ya kudeta yaburijwemwo mu mwaka wa 2015. Inagurwa ry'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu nayo nyene igeze kure nk'uko Perezida Paul Kagame ubwiwe yavyiyemereye mu ndwi iheze. Navyemezo vy'uko abakuru b'u Rwanda n'u Burundi bazokwinyavya bakagirana ibiganiro ari babiri i Buruseli baramutse bahahuriye ku wa kane. Ariko ikizwi nuko bahahuriye bwoba ari ubwa mbere Perezida w'u Burundi azobabonanye n'uw'u Rwanda amaso mu yandi inyuma y'imyaka 7. Umuperezida wa nyuma Perezida w'u Rwanda yabonanye amaso mu yandi no muhisi Petero Nkurunziza yahuriye na Paul Kagame i Butare hari kwigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015. Ico gihe bahura bakaba baravuganye ku bibazo vy'umutekano w'akarere. Hari hasigaye iminsi mike ngo imyiyerekano yiyamiriza iyindi manda ya Perezida Nkurunziza itangure. Mu bo Perezida Ndayishimiye bitegekanijwe ko azohura nabo rero mu rugendo rwiwe rwa mbere ku mugabane wa Buraya harimwo abategetsi b'ubumwe bwa Buraya n'Ububirigi. Amakuru akavuga yuko bitaraja ahabona ndetse n'amazina yabo bazohura ataramenyekana. Bamwe n'abandi bo mu Bubirigi atagihindutse ngo bazohura ku wa gatandatu igenekerezo rya 19. Mu yandi makuru ariko haravugwa cane, katubanze tuyakurikira inyuma turaza turana ibindi biriko biravurwa. Iryo jambo ry'abana bakoreshwa mu vy'intambara rikoreshwa mu gihe igihugu kiba kiri mu ntambara. Aho iwacu mu Burundi igihugu kiratekanye, turi mu mahoro, umutekano uri hose, nta bihe vy'intambara igihugu kiba kirimo. Bisigura yuko iryo jambo ata kibanza riba rifise. Nta kibazo c'abana bakoreshwa mu bihe vy'intambara dufise uyu munsi ngaha mu Burundi, ariko ni kibazo tuzi twigeze kugira mu myaka yahera imbere yuko hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta n'imihari yayigwanye. Hariho abana benshi bakoreshejwe mu vy'intambara, abashoboye gusubizwa mu buzima busanzwe. Ibiharuro vyerekana yuko bagera hafi ku 3,421. Muri abo rero bamwe vyarakunze yuko ubuzima bugenda neza, abandi nabo ntavyo tuzi gushika uyu munsi. Ariko ico tuzi nuko abashika 700 basubijwe mu ishuri. Uyu munsi rero twebwe twavuga yuko turi mu bihe kwishima cyane kuko ico kibazo nta kiri mu Burundi. Ariko kandi ntitwosya bwose kuko tuba twegereye igihugu gikomeye cyane, igihugu giharanira demokrasi ya Kongo. Mu maraporo atandukanye cyane cyane raporo y'ishirahamwe OIT, ishirahamwe mpuzamakungu OIT, yerekana yuko 1/3 c'abana
bakoreshwa mu ntambara les enfants soldats bo kw'isi yose kiri muri ico gihugu kibanyi twegeranye sigura yuko uwo muco biba vyoroshe cane yuko ushobora gutandukira igihugu cacu canke mbere ugasanga hari n'abana b'abarundi bahamagawe muri ico gihugu kiba kirimwo abo bana bagwana benshi rero ari naco gituma dutegerezwa kuguma turikanuye. Jacques Shimirimana agira ati ico kibazo niki kihari mu Burundi ngo umutekano ni wose, akongera ati iryo jambo rikoreshwa mu gihugu kirimwe intambara abana bangana 3,421 nibo basubijwe mu buzima busanzwe, bamwe ngo byarashobotse ko basubira mu mashuri abandi ngo navyo bazi gushika ubu, ngo naho Burundi buri mu mahoro y'umusesekara ngo amakenga ntiyobura mu gihe igihugu kibanyi ca Kongo kigikoresha abana mu ntambara abo bita enfants soldats ngo bashobora kwanduza abana canke abana bakabeshwa bakajayo. nayo abanyagihugu baganiriye n'uruganda rwa Radio Haguruka bamenyesha ko uwo munsi utari bwagere guhimbaza ngo kuko ibikorwa bikoreshwa abana biracibonekeza cyane ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD nabo bavuga ko amahoro ari yose mu gihugu, yamara abo bana baracashogwa mu ntambara, bamwe bakoreshwa nk'abakozi ku rugamba ngo no mu mbonerakure yibonekezamwo abana benshi.